ntukanegirije akadetaye n'akamwe k'Imana iriko iravuga, kuko hari ibintu tureka. Nanjye niko ndibwira abantu b'Imana, hari utuntu dusuzugura kandi Imana ikavuga ati Shalom, shalom, bakunzi ba Holy Canaan TV. Ni umunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Ndaririmba ishimwe ry'Umwami Imana, ndatazira izina ry'Umwami wanje, shimira Mpwemu Yera umufasha mwiza twahawe, ubutatu bweranda bukorera mu Mana imwe. Data uri umwizigirwa, gushimira ko byose wabigize neza kugira ngo abana bawe tubeho mu buzima bwo gutsinda. Uri umwizigirwa, ntumeze nk'abantu, uri Imana itubenera imbere, kuko we uhagarara mu itanguriro ukamenya biri mu iherezo ry'umuntu. Nicyo gituma Mwami Imana nk'abana wakunze tutazohengeshanya kugushimira ubwo buntu butangaje. Ushimwe kandi wubahwe muri byose na hose, mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Rero ijambo Imana impaye kuganira namwe uyu munsi ni ijambo rivuga ngo hari ibyawe utazoshikira kuko hari umwasi avyicayeko. Haleluya. Hariho umugabane wawe ufise, ariko umwasi awicayeko, ntashaka kuwushikamo. Rero biragusaba ngo uhaguruke. Haleluya. Uve mw'itiro, uhaguruke, wambare inkomezi kugira ngo ushikire umugabane wawe. Satani wewe umugambi afise no kukugirira nabi, ariko Imana ifise umugambi mwiza wo kukugirira neza. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Yoshua igice c'11. Turasoma kuva ku murongo wa mbere dushikane ku murongo w'12. Yabina umwami w'i Hasori avyumvise atuma kuri Yobabu umwami w'i Madoni, ku mwami w'i Shimuroni, ku mwami w'i Akishafi, atuma ku bami bo mu misozi yo mu buraruko, abo mu kiyaya Raba giherereye Ikinereti mu bumanuko bwaho, abo mu gihugu c'amataba, abo mu misozi ihagaze y'Idori ahahera mu burengero. Atuma ku Banyakanani bo mu buseruko, abo mu burengero, ku Bamori, ku Baheti, ku Baferezi, ku Bayebusi bo mu misozi no mu bahiwi bo munsi ya Herumoni mu gihugu c'i Misipa. Nuko bazanana n'ingabo zabo zose, bari benshi nk'umusenyi wo kw'isesero ry'ikiyaga, hamwe n'amafarasi n'imikogote vy'isinzi. Abo bami bose bakoranira hamwe, baraza bacumbika ku musozi w'i Mowabu ngo batera Abisirayeli. Maze Uhoraho abarira Yoshua ati, ntubatinye. Haleluya. Kuko ejo nk'aya mango bose nzobatanga bagwe imbere y'Abisirayeli. Amafarasi yabo uzoyacagagura ibitsi, n'imikogote yabo uzoyiturire. Nuko Yoshua azanana n'ingabo ziwe zose, abaterera ku mazi y'i Meromu, abatera giturumbuka. Uhoraho abatanga mu maboko y'Abisirayeli, barabanesha, barabirukana, babashitsa ku gisagara kinini Sidoni n'imisirefoti Mayimu, no mu kiyaya c'Imisipa ahahera mu buseruko, barabica ntihasigara n'umwe. Yoshua abagerera nk'uko Uhoraho yamubariye. Amafarasi yabo ayacagagura ibitsi, n'imikogote yabo arayiturira. Maze ico gihe Yoshua arahindukira atsinda
ihasori yica umwami waho inkota, yicisha umwami waho inkota. Kandi ihasori ubwa mbere nico cari igisagara gikuru mu bihugu vyabo bami bose. Bamarisha inkota abari muri ico bose barabageseza, ntihasigara n'umwe agihemuka. Kandi ihosori bahamarisha umuriro. Yoshuwa atsinda ibisagara vyose vy'abo bami. Abo bami bose abicisha inkota, arabageseza nk'uko Mose umusavyi w'Uhoraho yageze. Amen. Murumva iyi nkuru, Yoshuwa n'Abisirayeli bose urumva ko bari imbere y'ibigatanyo, bari imbere y'isinzi riteye ubwoba. Kandi aho niho hari umugabane wabo, kuko Mose yari yarababwiye byose, arababwira ibyo yavuganye n'Imana, arabavuga ibisagara bazofata, ndetse arababwira n'ingene azobagaburira byose Mose yari yasabibwiye Yoshuwa. Rero aho hantu hakaba hakomeye, aho hantu hakaba hari abantu benshi. Haleluya. Ariko bantu b'Imana, nukuri kubera iki tudakunda Imana, kubera iki tutarondera Imana, kubera iki tutizera Imana? Jewe iki kintu nama ndiko ndacibaza. Burya amagorwa yose turimo, amarushwa yose ubona urimo nanje noba ndimo, uba ari we wese arimo, nuko tutizera Imana, nuko tutumvira Imana. Kuko Imana irashaka tuyumvire no kuri kadetaye kanako, wumva umenga n'akantu gasanzwe. Imana irashaka ko tuyumvira. Murumva ako mwumvise aya masinzi, burasubira muhasome mwitonze, muraba aya masinzi yari imbere y'ihanga rimwe rya Isirayeli. Bari benshi, ariko icyahumuriza Yoshuwa ni kimwe, yahumurizwa n'ico yavuganye n'Imana. Kandi akavuga ati ibyacu, haleluya, ibyacu mwasi arinda kubirekura, arinda kutuva imbere. Haleluya. Ngaha aye ku murongo wa 6, Imana ngira yaravye ati umwana wanje kansubire ndamuhumurize, reka nsubire ndamuhumurize. Maze Uhoraho abarira Yoshuwa ati ntubatinye, ngo kuko ejo nk'aya mango bose zobatanga bagwe imbere y'Abisirayeli. Urumva Imana yarabonye ati umwana wanje reka nsubire ndamuhumurize. Bantu b'Imana, nukuri twamana ihumure y'Imana. Iri jambo ni ryo humure, niyo mvugo y'Imana. Ejo hari umukozi w'Imana yatwigishije, numva ndanezerewe, numva nukuri hari ahantu ijambo ringejeje. Aravuga ati atabare abantu bakubwira ngo ntibumve ingene Imana ivuga. Ati ukaba utazi ingene Imana ivuga n'ikibazo. Ati kuko ijambo ryose dusoma ngaha muri Bibiliya ni Imana ibiri kwiravuga. Aha nanje ubwo hariho abantu bosuzura bakavuga ati ujya ariko avuga iki? Siriko ndavuga ivyanje, ni Imana iri kwiravuga, yitije akanwa kanje, ariko iri kwirakuganiriza. Haleluya. Iri kwirakuganiriza. Ijambo ryose riri ngaha muri Bibiliya ni ijambo ry'Imana, n'Imana ibiri kwiravuga en personne. Haleluya. Rero Imana iragarukira abwira Yoshuwa ati mwana wanje utinye, nturaba aya mahanga ntacavuze imbere yanje. Haleluya. Ati bose uzobatsinda. Ikimubwira umva ikindi kintu yamubariye ngo amafarasi yabo ngo uzoyacagagura ibitsi. Urumva hariho umuntu yobisudura ati none twafashe tukica abantu none amafarasi yo marike tagira abantu. Hariho abo bisuzugura ko kadetaye ukakibagira. Ariko Yoshuwa kubera yubiye Imana agakora ikintu cyose Imana imubwiye, niki yaragikoze. Amaze gutsinda urugamba yakoze iki? Yacagaguye ibinono by'amafarasi.
gira umuntu w'Imana ntukanegirije akadetaye n'akamwe k'Imana iriko iravuga, kuko hari ibintu tureka. Nanje ndiko ndibwira abantu b'Imana, hari utuntu dusuzugura kandi Imana ikavuga ati uyu yangararije. Yoshua ntiyagarariza Imana. Haleluya. ngo maze Uhoraho abarira Yoshua ati ntubatinye, kuko ejo nk'aya mango bose nzobatanga bagwa imbere y'Abisirayeli. Amafarasi yabo uzoyacagagura ibitsi, ngo n'imikogote yabo uzoyiturira. Hari uwundi yari kubona imikogote akavuga ati imikogote noyiturira, tuzoyikenera ejo, turiko turigiye mu gihugu gishasha ata bintu birimwo, reka tuyitware. Muribuka igihe Imana ibwiye Sawuli ati uze utikize, atuze tikize abantu bose, we ngo acarafata batora ngo ibintu vyiza muri urwo rugamba bagiyemwo, ngo arabizana ngo n'umwami ntiyamwica, n'abakobwa beza umva ibintu vyiza n'abantu beza arabisigaza. Hanyuma ngo Samweli ngo aramubwira ati Sawuli, ivyo ndiko ndumva nibiki? Ati byose twabikoze neza, ati twabikoze neza uko Imana yavuze twabikoze, atariko urugwana nana ndiko numva mu matwi yanje n'ubwiki bw'inka n'intama. Ega abantu acarondera ivyo yisiguza, ngo abantu urumva ngo bavuze ngo reka tubitore, ngo tubitoremwo vyiza ngo hama ngo tuzogenda kubishikanira Imana. Imana ariko yari yamubwiye ko yavuze ngo ugende utikize ntihagire na kimusigaza. Imana ikigira iki? Ivuga ati uyu ntiyumvira ntiyubaha ubwami, Imana irabumwaka. Ariko umukozi w'Imana Yoshua, haleluya, kuko yumvira Imana no kuri detail yose, imikogote arayiturira, amafarasi ayacagagura iki? Ayacagagura ibinono. Haleluya, haleluya. Intsinzi yarayamana. Muntu w'Imana, uyu munsi hari ibyo umwasi yicayeko, kandi mve ndababwira, umwasi aricaye ku byacu, aricaye ku byacu byinshi, yatubujije amahoro, ariganje mu ngo, ariganje mu magara yacu, ariganje mu gihugu cacu, ariganje mu mpande zose. Umwasi yicaye ku masezerano yacu. Nta wundi ni wewe nanje ugukura umwasi akava ku byacu yicayeko. Nta wundi muntu azobigukorera, nta wundi muntu azobigukorera, ni wewe. Amaboko afashe ibyawe ipfa kuyakubita arekure mu izina rya Yesu. Haleluya. Hari umugabane wawe, hari umugabane wanje, kandi nta wundi ahari ukuwaka umwasi. Harabiyakiriye, abandi bakabita bakabivamwo, mbega ubivamwo uja hehe? Nta buhungiro buhari. Injira uvogere. Yoshua ari gusubira inyuma, ariko yaravuga ngo ndafonsa, ndakomeza urugamba gushika nakiriye icyo Imana yasezeranije ubwoko bwawe. Haleluya, haleluya. Imana ihagarara n'abanyembaraga. Imana ihagarana n'abantu biheba. Erega Satani arakomeye. Ubaze ko yopfa kurekura ibyawe gutyo? Oya, yopfa kubirekura gutyo. Uyu munsi niyaca muri inzira bikankagerageza iyindi, mugabo nawe uravuga ngo iyo ukora yose turahangaye. Haleluya. Mpaka ibyanjye ndavyakira. Yoshua aravuga ngo sindekura. Haleluya. Gushika ivy'Imana yabwiye umusabye wayo Mose byose tubigezemo. Haleluya, haleluya. Ngo ku murongo w'8 ngo Uhoraho abatanga mu maboko y'Abisirayeli, barabanesha, barabirukana, babashitsa ku gisagara kinini Sidoni,
ni Misirefoti Mayimu no mu kiyaya c'Imisipa ahahera mu buseruko barabica ntihasigara n'umwe. Mwavyumvise? Barabica ntihasigara n'umwe. Imana nyene imbabazi iguha imbaraga z'uguhonya ibyo byose byari bihagaze ku mugisha wawe. Haleluya. Imva wakira izo mbaraga ko twarazihawe. Kristo yavuze ngo imbaraga zamuzuye mu bapfuye ngo ntiyazisubiranye mu ijuru, yazisigiye twebwe abamwizera. Haleluya. Nta cyamuhagarara imbere, natwe twakira izo nkomezi. Haleluya. Twakira ubwo bushobozi. Yesu yavuze ngo muzokoreshwa ibisumba ibyo nakoze. Rero umwansi ariko aratubuza amahoro, ariko turaza amajoro, ariko ntacyo ntutinye we gusa. Komera. Ubaze Imana ikwiye gukora. Haleluya. Imana yiteguye kugutabara. Kuko kugutabara n'umugambi w'Imana. Ni inyungu y'Imana kuko utabawe ubwami bw'Imana buba bubaye pepe. Haleluya. Imana irashaka kugutabara. Imana irashaka kuntabara. Haleluya. Ngo Yoshua abagirira nk'uko Uhoraho yamubariye, amafarasi yabo ayacagagura ibitsi n'imikogote yabo arayiturira. Ngo maze ico gihe Yoshua arahindukira, umve yarahindukiye ntihagarariye aho, ngo atsinda n'abantu. Haleluya. Ngo atsinda iHasori, yicisha umwami waho inkota, kandi iHasori ubwa mbere ngo nico cari igisagara gikuru mu bihugu byose byabo bami. Ari ahantu bakomeye, ariko kuko yarafise yari kumwe n'umugaba mukuru w'ijuru n'ahakomeye yahagize akarabo. Rero natwe nitwisunga Imana nta kizoduhagarara imbere. Rero ndagutera intege, reka guhira ubwoba, reka kwemerera umwasi, reka kwemerera umwasi. Hari aho duhangana nabo tutakwiye guhangana. Aho guhangana n'umwasi afashe ibyacu tugahangana n'abantu. Hangana n'umwasi umukure mu byawe, kandi Imana izogushoboza, nanjye nzonshoboza. Imana yo mu ijuru rero ikumpera umugisha wewe wumvise iri jambo ry'Imana. Mana y'imbabazi n'urukundo, akanwa kanje ntikarambirwa kugushimira, umutima wanjye nturambirwa kuguhimbaza, kuko uri umwizigirwa, kuko we ntuzi guhemuka, uza no kuva ku isezerano wasezeranije abana bawe. Ndakwingize wa Mana we ngo mpwemu yera aherekeze iri jambo, kugira ngo umuntu wese yaracitse intege, yari yihevye, yari yihebuye, atabona inzira, atabona ingene asohoka mu ntambara arimo, amenye ko hari umugaba mukuru ari mu ruhande rwiwe. Uwo niyamwisunga nta n'umwe atetereza, ko yarirahiye ko atazokwigera atetereza abiwe. Mwami Imana ndagushimiye cyane, kandi ndakuninahaje, icubahiro cyose kibi cawe, mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.